Abo banyagihugu bari mu bwoba bwinshi n'abasanzwe baba mu makartier yegereye uruzi Kanyosha ruri muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Nk'uko umwe mu banyagihugu bo muri quartier Kamesa yo muri zone Musaga yavyiganiye RPA ngo abarakora umusenyi n'ubu baracibonekeza ku bwinshi ijoro n'umutaga. Iryo soko rivuga ko ivyo bintu bikorwa n'abajejwe intwaro babona. Uyu munyagihugu akabona ko amazu yabo umwanya n'umwanya ashobora kugwa mw'ubwo ruzi. Caropora ijoro umutaga amazu yaraguye uruzi rwaragutse kandi bigakorwa abashinzwe intwaro babona musenyi kubera uja ku musozi haca abapolisi n'ibiki barawubona tuzovuga ko amazu yacu ashobora kugwa mu ruzi. Uyu munyagihugu wo muri quartier Busoro yo muri zone Kanyosha wewe avuga ko atagikozwe mu maguru masha hashobora kuba amasanganya turutse kw'abo bantu baropora umusenyi mu ruzi Kanyosha. Aha agatanga akarorero ku vyuma vy'amatara vy'ishirahamwe Regideso bishinze impande y'urwo ruzi bishobora kugwa mu ruzi canke bikagwa ku mazu y'abanyagihugu kubera abo bantu bakura umusenyi mu urwo ruzi. Kwibara ryo bariguye kuko henshi hejuru y'amazu ahandi hejuru uvuga kiguye ibintu vyo kuboneka vyinshi kandi ku rwego rwo hejuru kuko n'ibintu vy'abisiga vy'amahotansi abenegihugu baba bariko barasemerera abantu bapfira n'iyo nzuzi. Saho gusa rero bakiropora umusenyi mu nzuzi ziri mu gisagara ca Bujumbura kuko no mu ruzi Ntahangwa naho nyene baracacukura umusenyi ijoro n'umutaga. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Adelaide Hatangayo musitanteri wa komine Mugere kugira tumubaze ico agiye gukora kugira ahagarike iyo ngeso ariko twamukenye.